bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabaye nikaze mu kino kiganiro cacu cuno munsi tugenekezo rya 10 ukwezi n'ukwindwi umwaka turimo 2025 ntango ndamutse cyane abantu bose dukurikirana yaba ari ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi abari muri Afrika du Sud abari muri Kenya Zambia hari abarundi benshi badukurikirana baragiye atandukanye bumve yuko turamukije cyane tutibagiye bari mu migabane igiye itandukanye Europe Amerika ndetse na Asia bumve yuko tubaramukije cyane bwana musasanguzi sindinda kwicisha amajambo abantu bacu baba babizi neza yuko turi kumwe ku muri studio kugira ngo tubabwire na cyane cyane ku makuru abiri trend cyangwa ari karavugwa cyane cyangwa ibidasanzwe biba byabaye muri région de Grand Lac ntango renda kuramutsa ndakore nikaze mu kino kiganiro. Yes, urakoze cyane bwana journaliste kananje ndakuramutse nizere ko waraye impore cyane gose reka ncindamutsa nanje abadukurikirana abari ku mubumbe wose w'isi ko badukurikirana bari mu bice bitandukanye bose kabisa turabaramukije tubifuriza yuko bogira umunsi mwiza Imana ize guhezagira ibikorwa byabo cyane gose n'imiryango yabo kabisa yirindi hamwe n'ivyo reka ngige ko nshimira bamwe n'abandi bakomeza gukora uko bashoboye kugira ngo batwereke urukundo babane natwe mu byo tuba turiko turakora kanatsinda ni mwebwe tubikorera atamwebwe nta twebwe cyane gose bwana musasanguzi ntabwo ko ngomba kugano kiba kinini cyane kuko namakuru novuga yuko yihutirwa tukeneye kuba abantu muri isaha bwana musasanguzi ubu tuvugana hari amakuru dufise yizewe yuko Kinshasa haraye hatswe kuba kudeta uraza kugerageza tubwire abagombye gutembakaza ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa ndetse tubwira bari bo nico bari bajejwe mu gihugu ca Congo turaza gusimbira no muri Walungu neza na neza muri Ngweshe aho havugwa herekanywe aba civile batari bake bahitanywe n'izi nyeshamba za M23 turaza kutubwira ibitigiri ndetse unatubwire exactly aho bashoboye kwicigwa bano ba civile ataco bazira turaza gusimbira no ngaha mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi dusimbire mu ntara ya Ngozi aho dufise amakuru avayo avuga yuko ho barafashwe Umurundi yoba yarafise ibikoresho vya gisirikare aturutse mu gihugu cy'u Rwanda uraza kutubwira neza na neza aho ubu yoba barizwa n'ivyo yoba ari karabazwa muri rusange bwana musanguzi nongeye guhikaze mu kino kiganiro cacu cuno munsi. Yes, urakoze cyane kwikaze umpaye bwana journaliste muri leta iharanira intwaro rusange ya Congo nkuko abivuze haraye hahatswe kuba itembagazwa cy'ubutegetsi bwa President Felix Tshisekedi Chilombo. So iri tembagazwa ryahatswe kuba bamwe n'abandi mu basesanguzi bimbonera kure kuko hari abantu iciyumviro kikiza baca batangura kugisesangura kakibonera kure cyane gose bariko bavuga yuko ngo zoba ari ingaruka zitangwe kwigaragaza ya kujya kuntu uyu president Kagame yaramaze iminsi ataboneka bamenyereye yuko Kagame kenshi yo anyitse nka kujya asanzwe abikora aba yagiye gutegura ibintu bitari byiza mu karere k'ibiyaga binini so rero ntabwo ndi bubitebe ko Imana yarayikinze igihugu ca Congo cyagomba kije mu kaga kiyongereye ku kandi kuko nagasanzwe gahari ntabwo barashobora kugatorera umuti rero abagirizwa ko bahazwe baraye bahatswe gutembagaza ubutegetsi ni General Christian hamwe na Lieutenant Colonel Adelar hamwe na General Major Maurice abo kabisa bagitangura ibyo bariko barafuruguta baciye bakozwa ko intoki no kuvuga ko ihungabana ryaba yakanyisase bonyene bica bisa baca barabihagarika ntibyanashoboye no kumenyekana wanashaka ku bantu benshi usibye ko ibitangazamakuru bimwe n'ibindi biriko biratangaza ibyiyi kudeta yaraye hatswe kuba hano mu gihugu ca Congo. So bwana journaliste ibi ni ibintu biriko birerekana yuko Congo uko biri kose uko byogenda kose izi nyeshamba za RDF zidahesha zidatembagaje ubutegetsi
bwa Cirombo ego kubera ko bamaze kubona yuko umuheto byanse kandi ndakwibutse yuko atari incuro ya mbere kudeta ihatswe wibuke yuko bigeze no gushika ku Kirimba bagatabagwa n'aba FDNB hajya ku Kirimba so rero ubu ko byisubirije kandi biboneke yuko umugambi bakiwuriko wo gutembagaza Cirombo ntabwo bahesha niyo mpamvu rero abakongomani barakwiye gukanura barakwiye kumenya yuko Kongo ari bo bambere bagomba gufata iya mbere mu kuyiharanira mu kuyigwanira mu kwirondera umutekano bakomeza gukoma induru ngo abarundi mudufashe abarundi bariko barabafasha mugabo ni Imana ifasha wifashije niba baguma rero bareza amaboko ngo barindira abandi babafashe barinda abanyamerika babafashe bande bazokwisanga bonyine ubwabo aribo bariko barisamburirako nk'impene so iyi rero kudeta yaraye ihatswe mu by'ukuri ni bya bindi twakomeje gusemerera kandi Imana ishimwe na Cirombo yaramaze kuyibona karabikorerako igisirikare ca RDF cari caramunzwe ntabwo cyari gisirikare nako sorry ca FRDC ntabwo cyari gisirikare ca FRDC ni gisirikare ca Kabila so Cirombo rero ni yubake ku muvuduko muremure kandi akoresheje n'ubuhinga buhanitse yubakiye FRDC yiwe cyane gose kuko bitagenze uko azotangara yisanze bamuboshe cyangwa bamumena umutwe kuko zimenyesha mbaza RDF koko iwabo nta kizira na kimwe gihari so nibaze ko rero kuri iyi kudeta yaraye ihatswe kuba hano ikinshasa ntabwo yabaye khati bien sûr yaraye ihatswe ntabwo igomba gusiga abakongomani uko bari bameze nibayibonereho banatahure yuko bafise umwansi à l'interne umwansi wabo wa mbere akomeye ari muri bo nyene bari kumwe ibi ntabwo twobisubiramo cyane gose twerekana ingene FRDC yubatswe irimwo wanashaka ibice byinshi cyane gose abanyarwanda ntabwo twobisubiramwo mugabo babyumvishe n'abana babo yuko umwansi wabo akomeye ari muri bo biragoye kumumenya mugabo birashoboka ni ikibazo cyo kwiha umwanya bakavyigako bakigana bakagendana bagenzanya hazoshika igihe wanashaka n'abafise agatima kizinyesha mbaza RDF kabavamwe burundu babone yuko bari barahenzwe baje ku murongo umwe n'abandi bayoboke president Cirombo. Asante sana bwana musesanguzi unkundiye dusimbe neza muri Walungu muri Ngweshe aho hari imyidogo myinshi cyane y'abawazarindo baho aho bidogera M23 yuko mu gihe bakubiswe ku mirongo y'urugamba baca baja mu bene gihugu ibi vyavuye ku bene gihugu batari bake baraye bishwe n'ibi bice bwana musesanguzi urashobora kutubwira abene gihugu bashoboye kuhasiga ubuzima muri rusange ndetse unatubwire n'ivyashoboye kuhabera bidasanzwe na bimwe mu bisabo vy'abene gihugu basanzwe batuye ngaho muri Walungu. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Hano muri Ngweshwe, si muri Ngweshwe gusa. Ibi ni ibintu byibonekeza mu mihingo itandukanye y'ahantu haba habereye amafront, habereye intambara. Cyane gose. So iyo M23 bayirashe kabisa bakayigotsa ikija guta imfane ku bene gihugu sivyo babagiriza ngo ni basaza babo babiciye ababo nabo abawazarendo mandi majambo baja kwihorera akubene gihugu mu kubica mu kubatoteza mu kwakorera amahano n'ayandi kugira ngo bikunde bano mandi babikora kugira ngo bano bene gihugu bumvisha abawazarendo yuko batosura kubagaba kw'ibitero binavyo ntibikunda abawazarendo bariko baraharanira uburenganzira bwabo n'uburenganzira bw'abajya nyene bariko baratotezwa nibwo bariko abawazarendo bariko baraharanira ibi rero byabaye bibaye hano muri Ngweshwe nagahoma bunwa izinyesha mbaza RDF zimaze iminsi ziko zirakora amabara ibintu bite sinzi n'ingano nabivuga amabi y'indenga kamere batoteza abakongomani babica rubozo aha muri Ngweshwe baraye bahiciye abene gihugu 70 biturutse kukungena abawazarendo barashize ino nyeshambaza
RDF na M23 za M23 abensi nico kimwe ego barabagotsa kabisa ndetse babambura n'ubuce butandukanye hama izinyeshamba zishazija kwihorera ku bene gihugu abene gihugu kabisa 70 barabagaritse barabishe abandi rero batagira igitigiri igitigiri kirenze ego barababaze nta wamenya nimba bagomba kubajya nta wamenya nimba babagenza gute ugasanga bamubaze kwitako ugasanga ukuboko bakubaze inyama zaho ntazubona kandi ntibanabice ugasanga amatako bayakwiye kwinyama urumva izi nyeshamba kabisa ibintu ziko zizakorera abakongomani igihe cyari kigeze igihe ni iki cyuko zisubira iwabo zije kubona amakuba nakunze kumva nkiri muto ndabyibuka nkura izi nyeshamba nyene izi inkotanyi bavuga ngo abantu ba mbere bazi kwica rubozo ngo ni FDLR niko bavuga FDLR yes intera hamwe ngo nabantu kabisa ngo bicana nabi bagize iki ariko ibyo niko ndabona rero sinibaza yuko hari ubwicanyi bubi gusumba ubu zironyeshamba ziriko zirakorera abantu bakongomani ego ntibarabangura umwana ntibarabangura umuntu ukuze ntibarabiki ariko kandi abasesanguzamwe n'abandi bona journaliste baravuga yuko iyo umugwanyi yatanguye guta intumbero y'urugamba ngo bujya abayaneshejwe cyane izi nyeshamba rero biragaragara yuko nazo zabonye ko urugamba rutagikunda sivyo bobo bari muri Congo guhangana na FARDC babomore bafata ubutegetsi kugira ngo baze kuyobora abene gihugu sivyo ningo rugamba bari tubifatuko none mu kuja gusambanya bajya abana bajya abagore bajya abakobwa biri mu rugamba bafise muri Congo wapi fra kuja gufata abene gihugu bariko bararima ukabaca amaboko ukabaca amaguru niko rugamba bariko baragwana ruzotuma bafata ubutegetsi bw'igihugu ibaze canke yoho data byoshika bagafata ico gihugu bazoja kuyobora ibiziga nibimuga bizoca bifasha kimiterambere ry'igihugu ibaze so hari hageze rero yuko abakongomani bikangure kabisa igihe niki birababaje kumva ngo abene gihugu 70 bo mu gace kamwe bishwe ataco ni massacre iri niho nyabwoko ari 70 bishwe abandi gitigiri indiri baciwe amaguru baciwe amaboko babagize intere barakubise amagufa bavunaguye uru ni rugamba nyabaki birateye ubwoba so bwana journaliste biranagoye cyane kabisa aba bari mu sagara vya Goma na Bukavu ntabwo barira gusema iyo baba bariko barakomendura ngo wazarendo jameni mukuje mutugombowe sisi tunateseka sana ariko kandi nshigikira abakongomani bavuga bati kubera kino nemwebwe muhamagara abawazarendo mutohambya abawazarendo ibaze sivyo nabone ibinjire mu bahamagara abawazarendo kuza kubagombora kubera ko batohambya abawazarendo kandi ugasanga bivuga abapapa aba mama bafise imisore buriya bareka kubaruka muri wazarendo M23 yoyo ikomeza kubatora ku nguvu kamwe bazokwisanga inguvu banse gushira muri wazarendo bagiye kuzisiga bariko barazishira mu kwica bano bavyeyi babo nyene so nibakanguke rero bave mu itiro barimwo barabe kure babone amabi abarindiriye nka hamwe batokora ibishoboka kugira ngo bashobore kwikura muri buno buretwa bwa zino nyeshamba za RDF. Asante sana bwana musisanguzi nkundiye dusimbiye neza na neza nga mu gihugu cacu cy'u Burundi aho amakuru avugwa yuko hariho umuntu yo barafashwe avuye mu gihugu cy'u Rwanda afatirwa mu ntara ya Ngozi afise bimwe mu bikoresho vya gisirikare ushobora kutubwira ido nido giyo nkuru hama tunarangiza ikiganiro cacu. So bwana journaliste ntabwo ndi buvuge gusa kuri uyu musore yafatiwe mu ntara ya Ngozi kugira ngo benshi bamaze kubona amafoto n'ama video yiwe abatayifise naburaza kubicisha muri group WhatsApp yabo babibone. Ni umusore we yavuga ko yari umusiti ko yavuga mu Rwanda mugabo bakaba bamufatanye
novuga nkuko babivuze ikoresha ngo bya gisirikare imari ziyatumenyereze zikoresha n'abasirikare ibirato bya gisirikare sentire ya gisirikare n'amabaje menshi atandukanye ndetse na bimwe bimuranga yuko yoba acuditse na FPR inkotanyi ivyo nibyo bamusanganye ibi bona journaliste uyu yafashwe ibi je sivyo ngomba guhagarara ko cyane je ngomba guhagarara ku Murundi afise ubwenge agihendwa nkuko sivyo ndazi yuko hari abagiye 2015 kubera ubwoba kandi ubutunga n'utariko barabakurikirana kumbure babonye ivyo bakoze imitima yabo ikabagiriza benshi bagaca bahitamo kugira iki guti igihugu bagahunga bakaja mu makambi y'impunzi atandukanye abandi bagahambya imiryango yabo iri aho hakujya Kanyaru so je ngomba gutanga impanuro bona journaliste kuri bamwe n'abandi bien sûr n'abari ngaha mu gihugu mes chers amis gwaruka ni mwumve yuko igihugu ntigikinishwako wapi mane ntukaje ufina n'igihugu kandi dose igihugu ntihera ihera gute uwari wose aragukurikirana igihugu ntabwo bagikinako ni muja muri abahandi hano mugira amafyita ntambi apana ku gihugu uzokina n'umujama wawe umugenzi wawe ukine naso ukine na nyoko na muvyara wawe na nyokorome mugabe igihugu ntimuje mufyina mesherizame aba hakujya Kanyaru bafise intego bafise reka ndudurireho sivyo bafise objectif yuko uburundi buyoborwa n'abantu bipfuza bonyene baborohereza gukora amanyanga mu karere k'ibiyaga binini sivyo iyo ntego rero inzira nyinshi bamaze guca ko zarasi ubu piyo yari ku meza yari yuko binjira ibujumbura baciye Uvira iyo piyo nayo biragaragara yuko yamaze kwanka sivyo ubu rero bariko barahindukiza ikarata baraba yuko bosubira muri bimwe batangurirako hano mu Burundi bace ku barundi direct abari mu Rwanda n'abari ngaha mu Burundi sivyo ibi rero ntakubesha bona journaliste umujene aza kubifinatako biramuhitana kabisa kuko igihugu ntigifyina wapi nyaniteka Reveriano niwe akunda kuvuga amajambo aremereye bamwe bamwita ngo numunyamoko numunyamacakubiri ngo numwicanyi ariko amajambo avuga nkamwe twoyakurikiza none ninde yohitana ry'amajambo ntano kaba ari impanuro abari karahereza bene igihugu so nanje rero ndi muri rya angre twumve yuko igihugu cacu wewe nibaguhenda ngo ube elema bakoresha mu kugira ngo bahungabanye umutekano ubwa mbere na mbere wewe wiyumvire ku mutekano wawe d'abord sivyo wowe wawe personnel babahenda ngo mu Burundi nta perereza rihari ngo ntase ngo nituzi gukurikirana bimwe n'ibindi nivyo babahenda ariko uburoro ngano bahereza mwobaza bamwe baje batira amagrenade ingene vyagenze byahereye he si baje nyene babatuma ni mubaza amateka yabo batumye mu ntara y'Ibitoke za Ruhagarika za Mabayi za Mugina n'ahandi bari yabahereye he n'abandi benshi babigirageje hano mu gisagara ca Bujumbura sivyo bajya bobo irisanfu amafaranga barayafise yo gutanga buriya hari ikindi kintu abantu batazi bona journaliste bariya iyo baba bari kubakoresha ugaruka ngaha ni nzira imwe kuri bo yo gutanga ikimaze sivyo buriya iyo baguha amafaranga ngo uje gukora biriya baba bagusacrifiye babazi yuko wowe nibakorana grenade barakumena umutwe kuri wo rero ajya amaraso yawe irisanfu ahabwo ni avantage kuri bo baba batanze ibimazi bajya nibinywa amaraso jamene bajya nibinywa amaraso bavyumve kabisa niyo njya yabo rero ni mureke kubatiza umurindi ni mubime umurindi mwebwe mwahungiye mu Rwanda ni mwiturize mwibere muri amakambi y'impunzi canke muhunguke bakeneye guhunguka ariko ntibazane ibikoresho vya gisirikare aho rero niho nagomba bazana ububido n'indobo aho rero niho nagomba ngere ivy'impunzi nyene kuri mwebwe muri ko murahunguka sivyo kumbure birashoboka ko aho muri mu makambi y'impunzi ushobora kwiyambarira ikirato cya gisirikare ntihagire
bikaba vyemewe ugashobora kuba kwambara umukaba wa gisirikare bikaba vyemewe se nkuko bivuze canke impuzu ya gisirikare sivyo mwebwe nimbe mugomba guhunguka ni mwirinde ivyo vyose byobateranya na leta mvyeyi cyane gose ivyo byose byotuma babagira ko amatohoza atandukanye ni muvyirinde muze nk'abene gihugu muri ku murongo hama dufashanye kubaka igihugu cyane gose ndahamya yuko uzoza muri zo nzira azoba igishinga ntahe cyane gose noneho barahari benshi bahungutse bariko bikora ubuzi bwabo neza atankomanzi none kubera iki mwebwe muri ko murashaka kuza kuba igitsitaza rega natewe ko barayitsitaza cyane bononeshe inzego z'umutekano ibitoro byo kuza kubafata umwanya kubumviriza ikitusa nimuze twubaka igihugu tureke kumva aya majambo yabasesa nkuyoze so ndumva nogereza ngabo na journaliste kugira ngo dushobore gutera tuja imbere nimba tabindi tuce tunarangiza cyane gose bwana musanguzi akaturangiriza ngaha nizere yuko abantu twabahaye ibi bintu kandi byari bikenewe cyane ngire ko ndanagushimira cyane reka nanje ndagushimira bwana journaliste nshimire na bamwe n'abandi bakomeza kubana natwe bien sûr muri bimwe n'ibindi bitandukanye haracari kare Imana ni yadushoboza tuzaza no kongera mu bindi biganiro reka nanje nshimire cyane abantu bose badukurikiranye nizere yuko bakomeza kumererwa neza aho baherereye hose hama kubakeneye amafoto ndafite ifoto y'umujene ari mu bishwe hajya muri Walungu muri Ngweshe yari yatemaguwe bikomeye ndashobora kuyibasangiza ama groupe WhatsApp ariko abatarinjira nabo barabuko binjira kugira ngo tubahe ibiba biri byo tuba twavuze ndetse n'uwo Murundi cyangwa uwo musekaro yaravuye mu gihugu cy'u Rwanda turafise amafoto yewe ndetse n'ibikoresho byose yarajajanye murashobora kuza ama groupe WhatsApp hama tukayibaha bye bye